Haleluya, haleluya. Ndasubiye kubaramutsa bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo agwire muri mwese. Muri kumwe na François Zabonayo, nsubiye guha icubahiro Imana kuko isubiye kunyemerera kugira ngo ngaruke tuganire ku ijambo ryayo. Imana ishimwe, reka dusenge. Haleluya, gitandara cacu Yesu Kristo, wowe uhambaye, wowe uriho, wamyeho kandi ugiruze, turagushimiye cane. Uyu mwanya wemeye mwami yuko nongera kuganira n'ubwoko bwawe. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu ndakwinginze kugira ngo uzubane nanje, ureke mpwemu wawe yera amvugiremwo kandi aganire n'ubwoko bwawe. Urakoze mwami Yesu, ndagomba kukubona no kukumva kandi unshoboze kuvuga nk'uko ushaka, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Uyu munsi mfise ijambo ry'Imana Yesu yashize mu mutima wanje, ariryo nagomba kugira ngo tuganireko. Ni ijambo riri mu gitabo c'indirimbo, indirimbo za Salomo, ibice ni 8 hariya ku murongo wa 5. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo amajambo y'abakobwa b'i Yerusalemu. Mbega uriya mugeni ninde? Aduga avuye mu bugaragwa, yegamiye umukunzi wiwe. Amajambo y'umukwe. Nagukanguye munsi y'igiti c'umucungwa. Aho niho nyoko ibise vyamufatiye akuvyara. Niho uwakuvyaye yafatiwe n'ibise. Imana ishimwe. Reka nsubiremwo. Mbega uriya mugeni ninde? Aduga avuye mu bugaragwa, yegamiye umukunzi wiwe. Amajambo y'umukwe. Nagukanguye munsi y'igiti c'amacungwa. Aho niho nyoko ibise vyamufatiye akuvyara. Niho uwakuvyaye yafatiwe n'ibise. Imana nihabwe icubahiro. Bene data, numva ntangariye Imana cane ingene Imana izi kwigisha. Imana irigisha. Aya majambo Salomo yavuze n'amajambo akomeye cane yavugishijwe n'Imana. Mu ndirimbo za Salomo abantu bakunda gukoresha aya majambo nkaho umenga n'amajambo asanzwe, ariko n'amajambo y'igitangaza, n'amajambo avuga ku mukwe uyu yadukoye ni Kristo Yesu. Haleluya. Niwe yatanze amaraso y'igiciro kuri twebwe. Umugeni nawe ni wewe nanje, twakowe n'ayo maraso ya Kristo Yesu. Haleluya. Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo abakobwa b'i Yerusalemu. Abakobwa b'i Yerusalemu nabo twobagereranya nande? Twobagereranya n'uyo wese atarakira Yesu, kuko aba bakobwa ntabwo bari umugeni, bari abantu ba sister baraba. N'uyo wese atarakira umwami Yesu. Ngo babo bararaba bati mbega uriya ninde? Aduga ava mu bugaragwa, uriya mugeni ninde? Haleluya. Inshuti z'umusaraba mwese mwamaze kwakira Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tuba mu bugaragwa, kandi n'ivy'ukuri tuba mu bugaragwa. Muri iyi si ntabwo ari iwacu. Aha ni mu bugaragwa tuhasavye indaro. Ariko Yesu arabizi ko afise umugeni. Haleluya. Yesu arabizi ko ariho tuba. Yesu arabizi ko ariho uba. Ivyo vyose ubamwe Yesu arabizi, arabisobanukiwe. Ariko Imana ishimwe. Ngo none uriya muntu ninde ariko araduga? Urya mugeni ninde? Haleluya. Yesu we, Imana nishimwe. Umukwe ngo nawe ngo aravuga ngo, umukwe ngo aravuga ngo nagukuye munsi y'igiti c'amacungwa.
munsi y'ico giti niho nagutoye ngo ndagusangaho, ngo nyoka ahejeje gufatwa n'ibise ahejeje kukuvyara ngo ndagukura aho hantu. Haleluya. Bene data, uyo yatoraguwe hasi ninde? Uyo yasanzwe aryamye munsi y'igiti nyina ahejeje kumuvyariraho ninde? Mwene data, ni wewe, ni jewe. Haleluya. Abavyawe n'umwami Yesu Kristo. Ico giti badusanze ko nshuti yanje ni hehe? Ico giti ni giti c'umusaraba wa Yesu Kristo. Yesu yatuvyariye ibise vyamufatiye munsi y'ico giti. Niko Salomo yariko arabivuga. Iyi foto ya Salomo hari ahandi hantu nayibonye. Bene data nshuti z'umusaraba, narababwiye iyerekwa nagize muri iyi minsi ziheze. Abumvise video natanze narayivuzemwo. Iryo joro nabonye ngo mbona ngo turiko turagenda. Ngo turiko turagenda twihuta, ngo tugomba gushika mw'ibarabara rikuru, ngo twari duciye ahantu umenga ni mu mwonga. Hanyuma aho hantu ngo tuhasanga igiti. Ico giti cari gisaganaye cane. Hanyuma numva umwana ariko ararira munsi y'ico giti. Ariko abo twari kumwe nababwira nti nyaruka tugende kuko twari dufise ahantu twihutira gushika. Hanyuma rero uwo mwana twumva umwana ariko ararira munsi y'igiti. Tuja kumuraba, ariko turaba nyene ducisha kwa amaso kuko twari dushaka kubandanya. Ariko kubw'uwo mwana turakata gusa turaraba tubona ntitumubonye. Tuja turabandanya. Tugeze imbere gatoya, duhindukiye gutya, sinzi mbona umugore aryamyeho nkaho umenga arafise inda. Abantu murabizi iyo umuntu ahejeje kuvyara inda ntibirasubiranayo, uwo menga nyene inda aracayifise. Mbona uwo mugore aryamye aho hantu. Naho nyene tugombye gusubirayo ngo tumurabe uwo mugore, ariko kubera yuko twaguma tuvuga ngo turacerewe tugomba gushika hariya kw'ibarabara rikuru, inshuti z'umusaraba, ntibyakunze ko tugenda munsi y'ico giti ngo turabe uwo mugore tumukureho. Hanyuma jewe naguma mpimiriza abo bantu twari ko ni ngwino nyaruka tugende. Niho rero etape igira gatatu, nza mbona munsi y'ico giti haje umuntu w'umugabo. Ubwo nyene mbona uwo umugabo n'uyo mugore n'umwana bamuteruye, mbona n'abantu batatu. Ubwo nyene mbona ubwiza burabakayanganiye ukuntu. Ivyo bintu nabonye muri iryo joro byarantangaje cane. Ndaraba mbona n'ibintu bintangaje. Namwe nimwibaze nk'igihe c'ijoro ukazibona ibintu nk'ivyo, ushobora kwibaza vyinshi. Nanje nagize ubwoba, mbega ibi bintu mbonye aha hantu nibiki? Ahubwo mbandanya nyaruka mbwira abo bantu twari kumwe, nyaruka tubandanye iyo tuja. Ndibuka uyo mugabo yaciye ambaza ngo mugiye hehe? Nca ndamubwira nti tugiye hariya kw'ibarabara rikuru. Niyo turiko turagenda hariya mw'ibarabara rikuru, niho tugomba gushika. Aca arambwira ngo ndindira, ngo turindira tubereke inzira. Nca ndavuga ntoya ntituravyimenyera, kubera yuko numva umenga agomba kudutevya. Nanje sindanamuzi, agomba kudutevya. Tuca turanka, ntitwamwemerera yuko tujana canke ko atwereka. Turabandanya iyo nzira, nari narabibabwiye. Dushitse turashika kw'ibarabara rikuru. Dushitse kuri iryo barabara rikuru rero, nca ndahasanga abantu batatu. Yari umukobwa ngira ngo ari mama wiwe na papa wiwe, bari batatu. Umwana na nyina na papa. Uyo mupapa
aca aravuga ngo erega ngo ntakije gutora umugeni wiwe. Bene data, mwibuke yuko nari ndindiriye yuko yavuze ngo azoza ngo ntihazoshika muri juin ataraza gutora umugeni wiwe, ariko uyo munsi aca avuga uwo mupapa ngo erega ntakije gutora umugeni wiwe. Ca ndavuga nti kandi abivuga ahindukira anyereka hahandi munsi ya ca giti, nkaho womenga hariho message yari munsi ya kya giti ntamenye. Ndabisubiyemo ku bwa bene data abandi kumbure batari babyumvise. Hanyuma jewe nagize umubabaro n'agahinda bitagira uko bingana, kubera yuko ambariye ngo ntakije gutora umugeni, kandi nanje narinzi neza yuko agira aze gutora umugeni wiwe. Inshuti z'umusaraba, nta byinshi nsubira kubandanya uko byakurikiranye, ariko nagomba mvuge aba bantu munsi y'ico giti. Bene data, iri jambo narihawe nijoro, si ukuvuga ngo nari ntaribabariye wa munsi nababwira iby'iyo nzozi, ariko narihawe nijoro. Nijoro niho narihawe. Uyu mukwe ariko aravuga ngo nagutoraguye munsi y'igiti, ngo niho nyoko yakuvyariye, ngo nagutoye, nyoko yafashwe n'ibise munsi y'igiti, ngo acara kuvyara nanje nagutora. Haleluya, Yesu nashimwe. Uyo muntu yari munsi y'igiti, ubwo ruyoya rwarira munsi y'igiti, yarinde, yari jewe. Yesu we, yari wewe, yo mwami Imana. Ariko murabe ingene umwana w'umuntu bigoye. Imana dutabare. Iyo nkabimenya ko ari jewe, canke iyo nkabimenya ko ari wewe, canke iyo nkabimenya ko ari umukunzi wanje, kumbura nari gufata umwanya wose, niyo nari ko ndaja nkahaheba, nkabanza ngatora urwo ruyoya. Ariko siko byabaye. Noneho uriya muvyeyi yarahejeje kuvyara, afashwe n'ibise, ngo ahejeje kuvyara, nawe ndamubona, ariko ntaco vyambwiye. Nashishikaye numva umenga ivyo bintu ntibindaba. Ikindaba n'urwo rugendo, mbwiza kunyaruka niruke ngende, gushika naho yavuze ati nca ndababona ari batatu, uwo wundi wa gatatu acarazamwo. Nza mbona munsi y'igiti hahagaze abantu, umugabo n'umumama n'umwana, batatu, kandi mbona ubwiza burabakayanganiye ukuntu wamenga ni igicu cera. Numva umenga ivyo bintu biranzazaniye. Sinigeze menya yuko yoba ari inzozi ivuga ku vy'ijuru, sinigeze menya. Namwe nimwibaze uhuye n'ivyo bintu nkaho, hari igihe wokwibaza utingira ngo nibindi bintu by'ibinyamwonga, narijya hari ahantu mu mwonga. Ariko Kristo Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icubahiro. Reka dusubire dusomire ijambo, wewe nanje uvyumve. Ngaha rero ijambo ryavuga ngo ku murongo wa 5, hajya kuri hajya ngo amajambo y'umukwe, havuga ngo nagukanguye munsi y'igiti c'umucungwa, aho niho nyoko ibise vyamufatiye akuvyara, niho uwakuvyaye yafatiwe n'ibise. Imana ishimwe. Haleluya. Uyo mwana nyina yaraheje kuvyara munsi y'ico giti, ninde? N'uyu mugeni. Haleluya. Ni wewe wavyawe mu maraso ya Yesu Kristo. Ni wewe. Yesu yaragize ibise bikomeye cyane ku musaraba. Mwami Imana, Yesu yaratanze ikiguzi gikomeye cyane kugira ngo wowe nanje tuboneke. Imana ishimwe. Urwo ruyoya ninde? Yesu yaza kudutora
aza gutora umugeni wiwe, aza gutora umwana wiwe. Imana nihabwa icubahiro. Mwene data nshuti yanje, urukundo rwa data wa twese, wewe ntiyihuta ntiyiruka, nta yindi preoccupation afise. Preoccupation yiwe afise no kukurondera. Haleluya. Ariko jeho weho biragaragara umenga hariho ibindi bintu umuntu arindiriye, hariho ibindi bintu umuntu ariko arirukamwo. Reka dusubize amaguru hasi turabe kuba umukristo ni iki. Kuba umukristo ni iki nshuti yanje? Kuba umukristo, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Nkuko nariko nirukanga ngomba gushika kwibarabara rikuru, numva umenga nta handi nifuza gushika hariya. Nawe niko biri, urarusenga wifuza gushika, wifuza kurangiza runo rugendo kugira ngo ushikire kwibarabara rikuru. Ariko mwene data umve nkubarire, naho wiruka naho ukovya, hari ikintu udakwiye kwibagira. Wa mufarisayo yabaza Yesu ngo mbega nkora iki ngo nze ndaga ubwami bw'Imana? Yamubwiye ngo ukunda Imana n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose, ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aha hantu harimo ibanga rikomeye cyane. Iryo jambo gukunda Imana ni kimwe, no gukunda mwene so wundi ni kindi. Ndabibutse yuko ikibazo cadutsinze canke cansinze, mvuge gutyo, kubera yuko ntakunze mugenzanje nk'uko nikunda. Bisobanurwa ngo munsi ya kirya giti hariho uruyoya ngo ariko rurarira. Iyo nari gukikama nkagenda nkaraba, singire nk'uko nagize ndaba imirembagu, nkarondera umwaka nkamutora ko nari numvise umwana hariko araririra. Ngafata umwanya ngahagarika ibindi ndimo mpaka nkamutora. Noneho si ibyo gusa, irigira kabiri avuga ati reka ndabe ndamwereka umuvyeyi aryamye munsi y'igiti mu masaha y'ijoro. Reka ndabe ko yokikama kumuraba. Ariko naho nyene nabirabishije imirembagu gutya, kuko numva umenga aho niruka ahari ahantu bwiza kugushika. Ariko Mana nishimwe kuko yagomba kutwigisha. Noneho aho ndamubone ari batatu, arambaza ati mugiye he? Murindi jambo yari kuvuga ati raba ntaho mugiye, aho mwari kuja ngaha naha nyene, ariko tweho ni hariya. Imana idutabare bene data, Imana idufashe kandi umwami adusobanurire cyane. Ndasaba mpwemu yera ngwirihishurirwa, arihingure mu mutima wawe, arihingure mu mutima wanje, nsobanukirwe rwose kuja mu ijuru, aho turindiriye kuzinjira ingena bikwiye kumera. Yarambajije ati ugiye he? Ningiye hariya mwibarabara rikuru. Ati ndindira turindiye tukwereka inzira. Ndavuga ngo yaye turavyimenyera. Nshuti yanje, bangahe uyu munsi Yesu avuga ati ndindira ndakwereke, ngo ngo je ndavyimenyera. Yesu antabara kandi nawe gutabara. Yesu niwe wo kutwereka, arashaka ko tuja imbere tukamukurikira. Ariko tweho hari igihe uvuga ati ugasanga umuntu ngo nirukanze muri korale ngo ndacerewe. Ariko hari uwundi muntu yarakeneye ikindi kintu gikomeye cyane ntubikimukorere. Ngo uyundi ati ndakwinginze ngurana amafaranga nabuze ico nteka. Ngo yaye ngo ndatwaye mu ngoro y'Imana, werega ngo hariya hantu ngo ukumva umenga hariho ibikorwa bisumba ibindi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunda Imana wongera ukunde mugenzi wawe.
uriya muntu yabajije Yesu, yaramubajije ati none mugenzanje ninde? Yesu acamuha akarorero ati hariho umuntu yariko aragenda ahura n'abambuzi baramukubita mw'ibarabara, hanyuma rero abantu baraca iruhande abandi bagaca iruhande, ariko habonetse umwe aramutora aramufasha, aravuga ati none muri abo bose wabaye mugenzi w'uwo muntu ninde? Ati ni uwo wamufashije. Aravuga ati sawa rero nawe genda ukora uko. Bene data nimuze duhindukire gukurikira Yesu no kuja mwijuru s'amajambo, gukurikira Yesu no kugendana n'Imana ni gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no gukora ibikorwa bijanye n'agakiza. Nutakora ibikorwa bijanye n'agakiza ntabyo uzoba uri kurakora, kuko Yesu ntimuzaba muri kumwe. Raba uwo mwana nase gutoragura, uwo mwana nase kuraba, yari kwarira munsi y'igiti, kumbe yari jewe. Ujya wase gufasha, kumbe ni wewe. Kuko ujya ni wamufasha uzaba wifashije. Imana ishimwe. Bene data mwanyumvise, ujya ariko arakuririra ni wamufasha nawe uzaba wifashije. Ishire mu kibanza yuko ujya muntu ashobora kuba ari wewe uri muri iriya bezo ingana kuriya. Mbega umuntu yokwirengagiza uri mu kibazo kingana kujya nawe uwo bishima? Oyaye. Iri jambo ngo nagutoye munsi y'igiti c'amacungwa, ngo aho niho nyoko ibise byamufatiye, ngo nca ndaza ndagukuraho ndagutora. Yesu we, Mana data wa twese. Ariko wewe warahaciye, uruyoya rurarira ntiwarutora, kandi ngo uruyoya rwari wewe. Nimuze duhindukirire Yesu, muze duhindukirire ijambo ry'Imana, duhagarare mu ijambo ry'Imana, tugende nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, tureke kugenda nk'uko idini ntirizodushikana mu ijuru, ariko ijambo ry'Imana rizodushikana mu ijuru. Dukunda Imana n'umutima wacu wose, kandi duca dukunda gukora ibikorwa bijanye nuko twamenye Imana. Ibikorwa bijanye nuko twamenye Imana, icambere citwa ngo gukunda mugenzawe nkuko wikunda. Mugenzawe nuriya muntu ari mu kibazo, ubona ariko arakuririra kandi ari mu kibazo. Sindiko navuga ngo abagusaba bose, kuko hariho abagusaba bakugeza, hariho n'abagusaba atanayo ufise, hariho n'abandi bigirisha, ariko ndiko navuga ngo uriya muntu ari mu kibazo nk'uko ubibona. Imana ishimwe. Umukunde. Jambo ry'Imana bivuze ngo gukunda, ukunde mugenzawe. Harimo verbe gukunda. Iyo umuntu adafise urukundo mu mutima wiwe, ntahari ko araja, kuko Imana yitwa rukundo. Niba utagiriye urukundo uriya muntu ubona ariko arayoba, ngo umugirire urukundo, umusengere n'impuhwe n'amarira, kuko ariko arayoba. Iyumvira ari wewe uri kurayoba, bakakubona uri kurashaya ntibagushayure. Nshuti yanje, iri jambo ndasaba muhemu yera ngo arishimangire mu mutima wawe nk'uko yarimpishuriye mu mutima wanje. Ngo uriya mwana munsi y'igiti, ngo yari wewe, ngo mugeni wanje, ngo nagutoye munsi y'igiti, ngo nyoko aheje kukuvyara, yo ngo niho nagusanze. Imana ishimwe. Yesu yaraturondeye, Yesu yaraturondeye, Yesu yatanze ikiguzi kinini ya cane kugira ngo wowe nanje tuboneke. Ariko Yesu agomba kuza kudutora, kuja mwijuru naho nirindi banga, kuja mwijuru tureka Yesu akatuja imbere. Haleluya. Kuja mwijuru sukuririmba, sugusenga, sukuvuga ubutumwa. Ekaye, hariho abantu benshi bazi kuvuga ubutumwa, hariho abantu benshi bazi gusenga, hariho abantu benshi bazi kubivuga kuko baravyize, barabisomye, barabimetriza. Ariko ico niko navuga ngo
Yesu we uwavyawe munsi y'umusaraba birenze kubimenya n'uwa wundi afise ubuzima bwa Kristo muri we. Haleluya, afise ADN y'ijuru. Imana ishimwe. Kandi uwo muntu wese afise ADN y'ijuru afise urukundo muri we, kuko Kristo n'urukundo. Haleluya, urukundo niko rwatumye Yesu aza ku musaraba kugira ngo agutoragure nanje ntore. Haleluya, adusange hahandi twari tumerewe nabi, atawundi yari kutwiyegereza. Ni Yesu yagusanze, ni Yesu yagutoye, ni Yesu. Imana ishimwe. Yesu aravuga ati ndeka ndabereke, reka ndabaje imbere. Birashoboka nawe wavuze ngo yaye, ngo ivyo by'amadini byararenganye, ngo yaye, ngo unye turi mu kindi gihe. Reka nkubarire, reka mpemu yera kubwire. Ubwenge buzokwama buza, ubwenge buzokwama buza bukuranwa, buzana n'ubundi bukuranwa. Ivyanka Imana bizokwama bigwira. Umugambi wa Satani uzokwama uri bariko barapanga biriya na biriya. Ariko reka ndakubwire ngo ijuru twimirije kujamwo, n'ijuru rijamwo abanyarukundo. Mwene data niba ugifise urwanko, ndakuburiye mu izina rya Yesu Kristo, nimba utafise urukundo, senga Imana ikongera urukundo. Haleluya. Jambo ry'Imana riravuze ngo reka wibuka aho Yesu yagukuye, reka wibuka ibise Yesu yagukoreye ku musaraba. Ibuka umwami Yesu ingene yaboroze ku musaraba bariko baramucumita mu biganza. Yariko arakuvyara n'ivyo bise. Abagore turabizi, igise kirababaza, ariko kivamwe ibintu vyiza. Imana ishimwe. Wewe nanje twarabonetse. None rero dukunde bene data, witwararike ivy'abandi, uvyitwararike. Ntukavuge ngo ibintu ntibindaba. Ikaye iyi si itwigisha ngo umuntu wese naraba ivyiwe, ariko ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo mwitwararike abandi, mubasengere, mugende kuraba bari mu bitaro abagwaye, mubarabe. Yoni wibuka ngo mwene data arashonje, umugaburire. Ivyo nivyo bikorwa data tugombako, ibikorwa vyerekana ko Yesu ari muri wewe. Imana ishimwe. Ahandi ko navuga gutyo, hari uwundi acavuga ngo ngo none ko nagusabye ukanyima, ngo none ko nakugize gute. Eka sinakwimye. Oya, sinakwimye. Nta muntu nokwima kandi mfise. Nkunda kubwira abantu nivyashoboka uzobibona. Uzobibona bizokoreka, ariko bitarashoboka wihangane. Rero Yesu adufashe, atugirire neza. Nagomba gusa kubakangura mwene data, wowe urindiriye inzamba, wowe urindiye ko Yesu aza gutora umugeni. Ntuzosigare. Yo Mana we, ntazovuge ngo sinza kugutora kubera yuko bya bitagenze nkuko ashaka. Mbega yo kujana hehe niba atarukundo ufise? Yo kujana hehe niba ikibazo cakunaniye? Imana idutabare, twirirwa turaca mu bibazo. Umwami adufashe tuneshe. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana nihabwe icubahiro. Ndashima Imana kubona nkihumeka, kubona nkiriko ndavuga Imana, ndiko ndahishurira amabanga akomeye ameze uko. Ni Yesu Kristo yabimbwiye, ni Yesu yabihishuye. Mwene data, mwene data, mwene data, saba Yesu yongere akwihishurire ingene ukwiye gukora n'ingene ukwiye kugenda. Imana ishimwe. Ku murongo, uyu murongo wa 5 mu Migani, aha nyene haravuga ngo bambe mu ndirimbo 8:5 ngo mbega uriya mugeni ninde aduga avuye mu bugaragwa,
yegamiye umukunzi wiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, hasigaye gatoya, reka twezwe, reka dutunganire Imana. Haleluya, reka dutunganire Imana, maze Yesu aze kudutora. Urukundo rwa data niko rwatumye atadutoye, niko rwatumye atanjanye, niko rwatumye atakujana. Yo, urukundo rw'Imana, tunganya vya bintu utaratunganya nshuti yanje. Umva imburi Yesu akubwira, subira urabe, kumbure wowe umeze nkanje, canke wowe ukora nkanje. Imana igutabare, uko yabimpishuriye nawe akubwire. Yesu we, abantu bari preocupe, birukanga gusenga, birukanga kuririmba, birukanga, ariko hariho ibindi birengagiza. Ntuvyirengagize, uzohava usanga wirengagije Yesu nyene. Ntuvyirengagize, umukunzi wawe wamusize inyuma, none uri kuraja hehe? Mwama dutabare. Haleluya, Imana ishimwe. Ndagomba Yesu ngo yongera kwihishuriye mwene data. Ndagomba Yesu yongera abaho wamurenganye, ukirukanga ukibaza ngo muri kumwe kandi mutari kumwe. Birashoboka ari ahantu wamurenganye, ariko Yesu arakubwira ati ndindira tujane, ndindira ndakwereka inzira. Yesu umwana w'Imana nzima aza kwereka inzira, asubira kuja imbere. Ntumuja imbere, ariko reka kuja imbere, kuko niwozi akwiye kugucisha hariho. Imana ishimwe, reka dusenge. Haleluya, Yesu mukunzi wanje ndagushimiye. Haleluya, ndagushimiye ineza yawe, ndagushimiye urukundo rwawe, ndagushimiye imbabazi twabonye muri wewe, ndagushimiye urukundo wadukunze Yesu, ariko bwatumye mwami Imana tutadaherengetezwa, ariko bwatumye mwami Yesu tutarimbuka. Ndagushimiye urukundo rwawe Mana, utwigisha ibitugirira ikimazi. Nuhabwa icubahiro Mana, ndagushimiye. Haleluya, Mana ndagushimiye. Gitandara ndagushimiye ngo watusanze turi munsi y'igiti. Yo, umuvyeyi yaraje kutuvyarira dutora. Haleluya, urakoze Yesu. Munsi y'igiti c'umusaraba, munsi y'umusaraba niho twabonaniye nawe mwami Yesu, nushimwe. Haleluya, Mana data wa twese, nakweretse mwene data mwami Yesu, nawe numwihishurire, mubwire, mubarire ivyiwe. Yesu musuzumire ivyiwe, nawe rabe kikibazo kuyonga ishobora. Mana umwigishe. Haleluya, urakoze mwami Yesu Kristo. Udufata ukuboko rero Yesu. Data, umuririmbyi yavuze ngo mwami ndakwimitse unganze. Haleluya, ndakwimitse unganze. Mana ngwino utuganze. Abantu bagenda baca mu bibazo bitandukanye. Yesu, isi yuzuye ibibazo Mana data wa twese, ariko ngo harahiriwe uzomenya. Haleluya, akaboneka imbere yawe atari umutsindwa. Yesu Kristo, fasha bene data baramire mw'izina rya Yesu, basubize mu nzira mw'izina rya Yesu. Aho urwanko rwanje, aho kuvugana nabi kwanje, aho urusaku rwinjiye, mw'izina rya Yesu Kristo bikugweho. Mugeni wawe asubire yezwe, mugeni wawe asubire yezwe mw'izina rya Yesu Kristo. Yambikwe inkomezi, wongera umwishimire. Haleluya, wongera umwishimire Mana, kuko ijambo ryawe riravuga yuko uri hafi, uraje kudutora. Uriya mugeni avuye mu bugaragwa. Shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu. Urazi ko turi mu bugaragwa. Shimwa Yesu, tugomba kukwegamira. Tutakwegamiye twotsindwa, tutakwegamiye twoneshwa. Ariko urakoze kuri umukunzi wacu, urakoze kuri data wa twese adukunda.
hezagira bene data bose mana abamaze kukumenya Yesu bagendane nawe neza, abatarakumenya Yesu Kristo ubugurure bagusobanukirwa bihane bakizwe. Urakoze ndabisenze gutyo mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Haleluya. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46, kandi ishene turiko ni shene Habonayo. Uhoraho Imana aduhana umugisha, amen.